ehe arazana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise bazomubona kandi amoko yose yo mu isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo mbwirire umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Maranatha, Yesu araje. Reka dusangire amajambo yo mu gitabo c'umwuka w'ubuhanuzi Inama zigirwa itorero. Turaza gusoma igice ca 3 kivuga ngo itegure gusanganira umwami. Paragrafe canke agace ka mbere karavuga ngo nabonye yuko tudakwiye gutinza kuza k'umwami. Marayika yaravuze ati nimwitegure ikigiye kuba kw'isi. Nimureke imirimo yanyu imere nk'uko kwizera kwanyu kuri. Nabonye yuko ubwenge bukwiriye kuguma ku Mana kandi yuko ubwenge bwacu bukwiriye kuvugira Imana n'ukuri kwayo. Ntidushobora guhesha umwami icubahiro kandi turi abanebwe n'abatagira ico bitaho. Ntidushobora gusingiza Imana kandi turi abantu bacogora. Dukwiriye gushishikarira kubona agakiza k'imitima yacu ubwacu no gukiza abandi. Ico nico kintu c'ingenzi kiruta ibindi vyose, maze ibindi vy'iruhande bikabona gukurikiraho. Paragrafe canke agace ka kabiri karavuga ngo nabonye ubwiza bw'ijuru. Numvise abamarayika baririmba indirimbo zabo z'umunezero bahimbaza Yesu kandi bamuha icubahiro. Ubwo nibwo nabashije kugira ico menya cerekeye urukundo rw'umwana w'Imana. Yasize ubwiza bwose n'icubahiro cose yari afite mu ijuru, maze anezezwa cane no kuduhesha agakiza. Bituma abantu bamurundaho gukorwa n'isoni kose no gusuzugurwa. Avyikorera yihanganye kandi yicishije bugufi. Yaracumiswe, arakubitwa kandi arashenjagurwa. Yasizwe ku musaraba w'i Karuvari maze yicwa urupfu rubi cyane kugira ngo adukize urupfu, tubashe kwezeshwa amaraso ye, tuzazurirwe kubana nawe muri ya mazu adutegurira, twishimira umuco n'ubwiza bw'ijuru, twumva abamarayika baririmba kandi turirimbana nabo. Paragrafe canke agace ka 3 karavuga ngo nabonye abo mu ijuru bose bishimira ko duhabwa agakiza. None se twe tuzaba abanenganenzi? Tuzaba abatagira ico bitaho, nkaho ari icoroshe ko dukizwa cyangwa ko tuzimira? Mbese tuzasuzugura igitambo twatangiwe? Bamwe barabikoze, bakinishije imbabazi bagiriwe, maze igitsure c'Imana kibazaho. Umwuka w'Imana ntazahora ategwa agahinda, niyongera gutegwa agahinda ho gato kandi azigendera. Imana nimara gukora ibikwiriye vyose vyo gukiza abantu, niberekanisha imibereho yabo yuko basuzuguye imbabazi Yesu yabagiriye, umugabane wabo uzoba urupfu. Bazaba bararuguze barukunze. Ruzaba ari urupfu ruteye ubwoba, kuko bazumva umubabaro ukomeye Kristo yagize ari ku musaraba, ashaka kubabonera uko gucungurwa banze. Ubwo nibwo bazamenya yuko babuze ubugingo buhoraho no kuragwa kudapfa. Igitambo gikomeye cyatangiwe gukiza imitima kitwereka agaciro kabo. Igihe umuntu wese w'igiciro azimiye rimwe, aba azimiye iteka. Paragrafe canke agace ka 4 karavuga ngo nabonye marayika ahagaze afite iminzane mu ntoke ze, apima ibitekerezo n'ibinezeza ubwoko bw'Imana, cane cane ivy'abasore. Ku ruhande rumwe hari ibitekerezo n'ibinezeza vyerekeye ijuru, ku rundi hari ibitekerezo n'ibinezeza vyerekeye isi. Kuri ico gipimo hashizweho gusoma ibitabo vy'ibitekerezo vyose, intekerezo z'imyambaro no kwiyerekana, kwirarira, ubwibone n'ibindi. Mbega umwanya ukomeye cyane! Abamarayika b'Imana bari bahagaze bafite iminzane mu ntoke, bapima intekerezo z'abiyita abana bayo, aribo bavuga yuko bapfuye ku vy'isi. Kwirarira
no kwibona, maze uherako uja hasi vuba, nyamara uburemere bwakomeje kwiyongera ku munzani. Uruhande rwariho ibitekerezo n'ibinezeza vy'ijuru rwahereyeko ruja hejuru, mu gihe urundi rwajaga hasi. Maze yemwe, mbega uburyo vyari bifite uburemere bukeya! Mbasha kuganirira abantu ivyo nk'uko nabibonye, ariko sinabasha gusobanura cyane uko vyagenze cyane, ubwo nabonaga marayika afite iminzane apima intekerezo n'ibinezeza vy'ubwoko bw'Imana. Marayika yaravuze ati, mbese bene abo bashobora kwinjira mu ijuru? Ashwida, ntabwo bishoboka. Babwire yuko ivyiringiro bafite ubu ari ubusa. Nibatihana bwangu ngo bahabwe agakiza, bazarimbuka. Paragraph canke agace ka 5. Ishusho yo kubaha Imana ntizabakiza na hato. Bose bakwiriye kugira imibereho ishikamye kandi mizima. Ico conyene nico kizabakiza mu gihe c'amakuba. Nibwo umurimo wabo uzageragezwa ngo urebwe uwo ari wo. Kandi niba ari izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro, bizahishwa mu bwihisho bw'ihema ry'Uwiteka. Ariko niba umurimo wabo ari ibiti cyangwa ivyatsi cyangwa ibikenyeri, nta kizaba kingira uburakazi bukaze bwa Yehova. Paragraph canke agace ka 6. Nabonye yuko benshi bipima kuri bagenzi babo ubwabo, kandi bakagereranya imibereho yabo ku y'abandi. Ivyo ntibikwiye kubaho. Nta wundi twahaweho icitegererezo utari Kristo. Niwe citegererezo cacu c'ukuri, kandi umuntu wese akwiriye guhirimbanira kurushaho cyane kumwigana. Duteranyiriza hamwe na Kristo cyangwa tugasandaza. Turi abakozi bakorana na Kristo cyangwa ntituribona gato. Yesu aravuga ati, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyaze, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Ivyahishuwe 3:15 kugeza 16. Paragrafe canke agace k'indwi. Nabonye yuko bamwe bataramenya rwose kwiyanga cyangwa kwitanga ico arico, cyangwa kubabazwa uzira ukuri ico arico. Ariko nta numwe uzinjira mu ijuru atitanzeho igitambo. Umutima wo kwiyanga no kwitambaho igitambo niwo ukwiriye kutubamo. Bamwe ntibarakitangaho igitambo ngo batambire imibiri yabo ku gicaniro c'Imana. Bahorana ihubi n'umujinya ubatera kujahagurika, bakanezeza irari ryabo, kandi bakerekeza umutima kubibanezeza, bakirengagiza umurimo w'Imana. Abemera kwitangira igitambo kuzabona ubugingo buhoraho bazabubona, kandi birakwiye kububabarizwa no guhara ikigirwamana cyose ku bwabo. Umugisha uhoraho wagatangaza ukomoka ku bwiza bw'Imana utubashisha gusiga vyose, kandi ukaduhuza ibinezeza vy'isi vyose. Murakoze cyane. Aya majambo kandi ushobora kuyasoma mu gitabo bise Testimonies for the Church Volume 1 page 123 to 126 in English. Murakoze. Ntabwo nsoma neza Kinyarwanda, ariko nizera ko amajambo agufashije kandi ubashe guharanira kwitegurira gusanganira umwami wacu Yesu Kristo ubwo azaza agarutse mu bicu gutora abo bose bamwiringiye kandi bamwumviye bakamukorera uko abibasaba. Mu gitabo cy'Ivyahishuwe Yohana 14 umurongo wa 12 haratubwira ngo, aha niho ukwihangana kw'abera guserukira, bitondera ivyagizwe n'Imana, bafise n'ukwizera kwa Yesu Kristo. Umusiguzi nawe 12 ku murongo wa 13 na 14 aratubwira ngo, vyose vyarumviswe, indunduro ya vyose niyi, wubahe uhoraho, witondera ivyagizwe nayo, kuko ivyo ari byo bibereye umuntu wese. Hama 14 ngo, kuko Imana izoshira ikintu cyose ku mugaragaro, ari ciza ari kibi. So mwene data, kwitegurira gusanganira umwami wacu, witegure uzi yuko vy'ukuri uzasangwa uri mu ruhande rw'abakoze neza,
abamwumviye abitondeye ivyagizwe n'Imana bafite no kwizera Yesu Kristo gukwiye atari ibyo ku munwa gusa. Imana yacu yo mu ijuru iguhezagire cyane. Yari mwene so Reveriyani Nahishakiye, umwe mu mugwi w'inderetsi n'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Muhezagirwe cyane naho ubutaha.